uramaze kuryamana n'umuhungu uke ukicuza? Oya. Je hose ndashobora kuhaca. Muri boîte Yego. kumbwi. Nibisanzwe kwidandaza. Kwidandaza. Double J na Benturo bazanye inkwano muhiri wanyu, sivyo? Abavyeyi baca kubwira ati Ivan ingo hano cyaguramwo umwe wewe, twebwe turemeye turi pour ni ucaguramwo umwe utora nde? Double J. Bentura acari mushasha nta nabantu benshi baramumenye. Je nka je namumenye ko rijya scandal sinenze ko hari umuririmbyi yitwa nuko SatB. Ahise ubwiza Ntakunda. Umuhungu mugufi. Danga abahungu bagufi. Yego umva Nahoyozana Imitoma imwe yabanyarwanda ngati Wapi. Nizihe mfungurwa ndakuzana udashobora gufungura? Akabenzi. Hello guys, ndabaramukije abarundi mwese muri ko muradukurikirana muri kano kanya. Ni Mr Captain de la Capital, the voice killer. Yes, benshi barakunda gukoresha telefone ya Tecno. Mbe waruzi telefone ya Tecno yaje ino onye muri Afrika ryari? Yes, telefone ya Tecno yakozwe muri 2006 niho yabaye officially hano ku isi yose, ariko yashoboye gushika hano muri Afrika iwacu muri 2008. That's what's up, man. Ni Mr Captain de la Capital, the voice killer. Uyu munsi kuri Burundi TV nabazaniye umwigeme arenze yitwa Ivana. Yes, uyu munsi ni umumodo kanu mannequin, byose nicyo kimwe. Uyu munsi nza kuyaga nawe nkuko mumubona iruhande yiwanje, biza ko ari ibintu bidasanzwe, biza ko ari ibintu biri amazing guys. Bite? Sawa. C'est bien? Ego. Ivana, ko umuntu atakuzi ariko arakora muri kano kanya, ndifuza kumubwira ati Ivana ni inde? Ivana mu mazina yose ni Kaneza Akiza Ivana, nkabandi umurundikazi, umukenyezi w'umurundikazi, hama akazi nkora nkabandi umanke. Murakoze. Ivana n'umuntu ameze gute? Yitonda, afise amajambo make, akunda gutwenga. Akunda gutwenga? Ego. Akunda gutwenga cyane. Gutwenga kuri atwenga bavuga ati ngo uri kurongereza iminsi yo kubaho. Yes, dukuyemwo phone canke amafaranga. Nike kindi kintu mpuye na Ivan ntashobora kubura? Bon, fondota. Ego. Iminsi yose ndabise mu ishakoshi. Ego, n'ahantu hameze gute ntashobora kumusanga Ivana? Ahantu hameze gute? Je hose ndashobora kuhaca. Muri boîte? Yego. Kumbwi. Nibisanzwe. Iyo uri muri boîte ukunda kwitambana cyangwa utambane n'umuntu? Utamba mu kagroupe n'abakobwa. N'abakobwa? Yego, basi n'abagenzi. Apana abahungu bobo why? Nta kibazo mise n'abahungu meto sinkunda gutamba n'abahungu. Yego. Uramaze kwiyumvira gusohokana n'umuririmbyi hano mu gihugu cy'u Burundi? Bon, urasanga umukunda ko aririmba neza, mera gusohokana urumva n'ibindi bintu. Banza kwanza yuko mumenyana. Umumeke musohokana ni ibihe bintu udakunda kwakora kuri wewe? Kwambesha. Nukunda kwakobesha? Ego, hari abahungu benshi bakunda kubesha. Sindabikunda. Biramaze gushika umuhungu akakobesha? Ego, abahungu barakunda kubesha. Biramaze gushika nawe ukabesha umuhungu? Sinibaza. Oya, just imbesha. Besha. Nivyo nkunda, sinkunda kubesha. Nikihe kintu cya nyuma wibuka umuhungu we yarakubesha ukabimenya kikakubabaza ugashavura? Okay. Bon, kacu umwanya munini. Yari umuhungu nyene araza arandondera ibiki, hama après ndamenya yuko yeka andondera ari en couple. Yagira ngero wa kabiri canke byarambabaje. Ego. Ni iyihe business Ivana udashobora gukora wewe? Kwidandaza. Ntashobora? Oya, navyo nokora. Bifise izihe ngorane kwidandaza apart iwawe uko bizi? Nica
yego kandi biretse n'amakonsekansi menshi urashobora gutwara inda urashobora kurwanya indwara kwidandaza birashobora gutuma umuntu atwara inda canke umuntu akagira indwara n'izindi sivyo iyo aba bitari gutyo onya adashobora guhura n'ivyo bintu byo gushike nawe ukidandaza oya natanguye ni icaha yego kandi ni bibi gucumura yego Ivana mu buzima bwawe wikundira iki happiness yiwawe iyo ushaka kuryoherwa ukunda uje hehe kugira aho wiyumva yuko uri à l'aise ahantu hose bavuza karaoke ndakunda karaoke sana kunda karaoke sana yego ahantu ni iyihe band wo mu Burundi ikunezera cyane ikiravuza karaoke band sinzi me abantu bavuza kuri SSF bavuza neza nihagera yuko Ivana agira mariage sivyo wifuza kugira mariage n'umutipe ameze gute umuhungu yitonda adakunda gushwana ego kandi atanga keya ego keyi kwiye vrema ego uze keyi kwiye ushatse kuvuga gute mu gatondo ka message saa sita mw'ijoro ego like ndaka message ko mu gatondo ego wabyutse gute waryamye neza uzogira umunsi mwiza utu message turyoshe unavuga ngo utu message turi romantique ego nutwo nyene yes atari hano mu Burundi tugukuye mu Burundi nike kindi gihugu tugutwayemwo wo kumva yukunezerewe cyane ukiyumva yuko uri à l'aise Australia kubera iki Australia ni igihugu ciza haratesa ego hasa neza yes ndaguhaye agashimwe nkakubwira ati ndifuze ko mwokurikirana iki kibazo ngo ndamubaze abantu muri ko muraturaba muri kano kanya kuri Burundi TV yes ndaguhaye agashimwe nkakubwira ati aka gashimwe gahe umuririmbyi w'umurundi afite fraîcheur afite swag kurusha abandi ubugahande wewe Fizo kubera iki Fizo edite niyo havashavura oya ni bisanzwe asa neza ngira ngo nawe nyene arazi yuko asa neza kuko yamwemeye ko asa neza kandi asa neza afise look nziza niwe noga yego yes uramaze kuryamana n'umuhungu uke ukicuza oya kubera iki nibwira wicuza oya ibyo sivyo navuze juste oya yego ntiwicuza alors iyo bibaye uravuga ati nta kibazo peu importe bon iyo wakoze ikintu ukuze urasima kandi kwicuza nta kamaro bifise none uri kuricuza nta kimwe bihindura biba vyabaye yego byihanganira uko nyine yego byagenze neza bon byagenze nabi biba vyaheze ofete abariro pass urabandanya ubuzima Ivana urakoresha Instagram ego Facebook ego ni zihe commentaire umaze guhura nazo muri Instagram zotuma block umuntu jewe personnellement nta nimwe mbi ndaro yego Double J na Benturo bazanye inkwano muhiri wanyu sivyo abavyeyi bacakubwira ati Ivana ingo hano cyaguramwo umwe wewe twebwe turemeye turi pour ni ucaguramwo umwe otorande Double J weriki Double J bon ni mwiza aririmba neza afise n'ijwi ryiza yego Benturo ntabwo aririmba neza Benturo acari mushasha nta n'abantu benshi baramumenye je nka je namumenye ko rirya scandale neza ko hari umuririmbyi yitwa nuko ni indirimbo zimeze gute udashobora gutelecharge muri phone yawe zisinziriza kutubwira par exemple indirimbo z'abafaransa ba kera zirasinziriza mu telefone yanje ya Fransa ba kera ego ba Cabrel baririmba indirimbo zitonda urazibona no
Okay, ntacyo indirimbo zigenda slow ndibaza na slow. Attention les enfants, danger. yego zimwe z'abavyeyi bacu ba kera. Umuntu akubaje ati umuhungu umutipe ameze gute? Oui, naho yoza akagutera imistari imeze gute udashobora kwemera? Ico kibazo kiragoye. Umuhungu mugufi. Tanga abahungu bagufi. Yego umva naho yozana ya mitoma imwe y'abanyarwanda ngati wapi. Surtout ndamusumba. Sishobora. Ivana ikundira umuhungu ameze gute? Muremure. Agangutse. Abakobwa bakunda abahungu bagangutse. Guys, iki kintu I don't know why abakobwa benshi murakunda abahungu bagangutse baterura ivyuma. Why? Oya, example isanzwe dufate nk'ubu unye uko uratambuka nko mwijoro mwibarabara. Uba navuga gute utekanye ugati naho hoza abasoma ibiki bwati abahingumu biba biheze buga. Nyine ariko agahungu magara make bwati none nk'ubu bonye abasoma boza. Twogira ikibazo neza. Nkuko par exemple mbona Juma Jux yari ya cameraman ndabona ni muremure kandi oya haje n'abasoma romvaje bodusiga sinzi tuca twinjira ibitaro. ati Juma Jux nagangutse oya yokora iki kugira ushobore wewe basa umukunde yokanguka amanza kujya kwanza akazana inyama kaganguka. Juma Jux uratubabarira vraiment. Ivana avuze ati genda uterura icyuma umanze kwanza ufungure uganguke. Kama kawaida kama dawa. Ibintu nk'ibi ntangiye bikora atari kuri Burundi TV ni Mr Captain Dollar Capital the voice killer. Uyu munsi ndi kumwe na Ivana. Yes, Ivana. Ego. Ivana turacabandanya ndi kumwe nawe. Ni kintu tutazi kuri Ivana wifuza ko abarundi bakimenya? Mvuga amajambo make mu buzima bwa misi yose. Yego. Ambwa iconya abantu benshi barabiyitwa. Ndakunda kuryama cyane. Umva nico kintu ca mbere nkunda ndakunda kuryama. Naho uzombona ngati wa mukobwa akunda kuryama. Ifungurwa wantumye hose nazibuze nagiye hose ku ma restaurant zose nazibuze. Niziye mfungurwa ndakuze ndashobora gufungura. Akabenzi. Sure, nakongonda. Wapi. Bisigura yuko muri ba bigeme Alvin Smith ahora avuga ati ngo nakabenzi mushaka kumwemerera. Yakabenzi. Wapi vrem. No muherekeza nkamuraba mbwa jewe. Kudakunda akabenzi ntora umva ko bavuga ko karyoshe. Justement, hari abavuga ko karyoshe abandi nabo bavuga ko kabishe. Je nishizemwo ko kabisha. Navyonze. Umuntu yabimbwiye ndamwizera. Ivan iyo uri kurateka muhira birabishuka gateka muhira? Yego. Sio. Yego. Ziye mfungo ukunda guteka? Zisanzwe umuceri, ibiharage, isosi, igitoki. Yego. Dukuyemo ibibazo bibiri bya nyuma nakubajije. Nibihe bindi bibazo bibiri wibuka nabona ko bajije? Bibiri vya nyuma. Ibi. Ombajije ibibazo byinshi. Dukuyemo bibiri vya nyuma nakubajije. Nibihe bindi bibazo bibiri wibuka nabona ko bajije? Hayico wambajije Double J hamwe na ujyanye bazanye inkwano ubona cagora. Bro. Voilà, benturo. Hari ikindi bavuze bose agashimwe noha umuririmbyi atisa umuririmbyi w'umuboga mwiza apana tesa umuboga mwiza kurusha abantu mwiza asa neza Fizo Fizo Big Fizo. Yes, Big Fizo vraiment ni cyamamare. Big Fizo arakundwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Guys, gushika yaho Ivan avuga ati agashimwe k'umuririmbyi w'umuboga yogaha Big Fizo kubera iki SatB togaha ka SatB.
SatB afise ubwiza Ntakunda yego bon twese ego nivyo twese twaremwe n'Imana muga twese ntidusa kandi ndufise ubwiza bumwe uco ubwiza bwiwe nabwo nkunda ubwiza bwa SatB n'ubukunda yego kubera iyo wisiga mukorogo bien oya bon ibisanzwe benshi barayisiga sinzi jenge nasa sindabikunda yego ndiko ndamuraba Ivan n'umwigeme ali naturel imishasiri naturel ndavye no mu maso yiwe ni naturel anything naturally kubera ko utashimye kwisiga mukorogo wewe kubera nuko Imana yandemye kandi aussi bifise ama consequences yego ntushobora kwisiga mukorogo oya kubera ndi mwiza kweki no yisiga yego msubwiraure bwiza msubwiraure bumbereye ndi mwiza ndateze uko nyene meza tese yego yes Ivana nihe terme ukunda gukoresha wewe amaterme yose muri 2020 nihe terme ukunda gukoresha cyane shasha wewe ukunda gukoresha tu kwari nyinshi twumve terme nkunda gukoresha urarenze yego kwivuga ryari mu message okay guys ndagushimiye cyane gose vraiment guys kiri no babwira Ivana n'umwigeme ari cool ameze fresh nkuko nababwiye afite bon naturel urarenze uranyiganya urantwaye agateme kanje urarenze vraiment merci umuntu ashaka kubonana na Ivan ashaka kumuganiriza yo bigenza gute yondondera ku ma réseaux sociaux kuri Insta ni Ivana 15 kuri Facebook naho ni Kaneza akisa Ivana yonyandikira tukavugana ego Ivana 15 ako kajambo 15 why 15 gisigura iki kavuye he katanguye gute 15 mwese muramuzi mo 15 ni nagize nka mo 15 kweli rya mbere ndamukunda aririmba neza irya kabiri naho ni Kaneza yitwa Kaneza mona wacu naje ni Kaneza ati kenzi niho narikuye mu isanzwe yego guys ndabashimiye cyane abantu mwese mwari ko muradukurikirana kuri Burundi TV wari kumwe na Mr Captain de la Capital the voice killer hamwe na Ivana umwigeme ari cool ameze fresh ali top vraiment yuko sawa aho yejije kubwira ati Juma Jux nenda ule misosi nenda uganguke kugira ushobore kuba update guys yes ndabakunda cyane nwenze ibintu cameraman ariko aragira inyuma ya kamera murahomvye mwe mutamubona cameraman guys ndabakunda cyane ghost nkuko nama nabibasavye miss yose ka ndagusavye gire comment kugira umbwire n'undi muntu yifuza yuko no batumira kugira mushobore kumubona kamushobore kumva ibibazo ndamubaza mushobore kumva n'inyishu atwishura ni Mr Captain de la Capital the voice killer imani habwa icyubero kuko niyitigera inanigwa abandi bobo baratubesha no kwiyemera tu merci namwe mwakoze kuntumira ushimye namwe big up asante sana